Hey guys, it's all in fashion. Niza kumeze neza mwese mwatanguye umwaka mumeze neza nanje nkaba ndabipfurije umwaka mwiza muze muronke muvyo mwifuza vyose. Nkuko mubibona rero tukaba duherekeje Irakoze Nasra akaba agiye muri competition yitwa Miss Golden izobera mu gihugu ca Nigeria. Tukaba turi ngaho kugira ngo tumubaze ibibazo bimwe mwumvize competition agiyemwo umenye vyose umenye n'ingene na cane mwomushigikira. Nasra ndakuramukije. Ni sawa murakomeye. Yego usa neza. Urakoze nawe usa neza. Oh merci beaucoup. Wiyumva gute ugiye muri competition nk'iyo ugira isohoka igihugu ugiye wiyumva gute? Ok bon premièrement ma competition ndayamenyere mugabo inyani international pageant umva ndaryohewe kwa nararonse ayo mahirwe yo guserukira igihugu canje kuko si bose bashobora se bakubwa bose bashobora kugenda guserukira igihugu en plus muri competition nk'iyi akaba ari 4e édition ihuza abakobwa bose muri Afrika. Vraiment aba Miss bubu y'umwaka murasohotse cyane nibaza ko murashize igihugu vraiment. Ego vraiment. Bravo d'abord. Bravo. Entre temps quoi tabizi yarashitse muri finale ya Miss Burundi 2022. Kandi hariho n'undi yagiye avant toi Miss Delisa. Ego yagiye niwe yaserukiye igihugu last year. Yaba niwe ari Miss Golden Africa Burundi 2022 nanje ni 2022. Okay, urumva waranose umuntu agucira ku mayange genre waramenyereye. Urazi competition uko yabaye last year si kimwe nuko yoba uyu mwaka hama hariho birahinduka nka twebwe twuba twararonse nk'iminsi mike yo kwitegura. Numa nararonse nka 2 semaines 3 semaines mugabo yarashoboye kuronka nka 1 mois 2 mois si je me trompe pas. Imyiteguro yagenze gute kwa kenshi usanga bigoye hasabwa ibintu byinshi cyane ukeneye support y'abantu benshi imyiteguro yawe yagenze gute? Bon imyiteguro yagenze neza kuko si ibintu byinshi bagusaba ibyo bagusaba mbere n'ibyo ubufise yego yagenze neza kandi nkaba narafashijwemo na Peniel Nation kuko niyo yashoboye kunyandikisha muri iryo higanwa nico gituma mba yaramfashije mu myiteguro yose nakoze byose n'ibyo bangita c'était très facile. Ok, hama ibijanye no kwambara ama marque yaragufashije? Ego Timiza Fashion yaranyambitse bon nari nsanzwe ndayitambukira nari umumanike wayo avant il y a 3 ans 4 ans hama akaba ari umustiliste wanje cyane impuzu zose muzobona zose nzoba nambaye amakanzu meza cyane yose niwe yankoreye nawe nyine ndamushimiye cyane. Mbega kuba Miss kuri wewe ni rêve ukuvukira umwana muto canke uri muri abandi vyaje nyene ukuze? Anantreta natanguye kuba Miss mfise 15 ans urumva ni ibintu byaje 15 ans nabaye Miss Rohero. Bon ndabikunda nyene warabaye Miss yo competition yari abana nyene ariko yabana tungana nyene urumva j'étais en évier murabona n'abantu nyene tungana twari abana byo kwishura nyene mutangura mukiri bato uturaba Miss wow bravo kona kandi tuzi aba Miss kenshi barahura n'amacritique menshi mabi atandukanye we nayo amacritique yagushikiye muri Miss Burundi? Oya muri Miss Burundi ego yaranshikiye kuko ndi umusulman kandi nije nabaye wa mbere ngiye muri Miss Burundi ndi umusulman ibintu bandanya ndabigira donc c'est un peu à côté y'idini babona umenga yaha ivyo si ivy'idini biri à la contre y'idini ni juste ayo gusa mugabo urumva ntari negative cyane si ntama commentaire negative ndaro. Wavyakiriye gute? Wewe wakiriye gute ayo ma commentaire? Sinayakiriye nabi kuko nabimenyereye deja sinayakiriye kuko c'était pas la première fois ko babimbwiye kuko deja ndagenda no kudefira imbere y'abantu ari muri mannequin canke ibiki donc ndamenyereye yego. En fait wewe byarabaye facile côté yo gutambuka kumenyera public kwa wari sanzwe uri mu mannequin? Public kubimenyera wica impande imbere nibisanzwe mugabo hageze kuvuga yani kintu narinze autre chose. Ico nacenge muri Miss Burundi anantreta ndabishimiye cyane kuko baradukocinze byari bitesa mva warashobora kumenya ingene uza kuvuga imbere y'abantu n'ubwo babugahera ego. Urumva urafise experience hama i competition muri Nigeria bavuga icongereza
mbega kote y'indimi vu que twe nga mu Burundi twevuriwa mu gifaransa ntibizohava bikugora oya harimo abakongomani hariho abamarienne donc uvuga igifaransa n'igifaransa icongereza n'icongereza donc uzokwiexprima mu gifaransa canke ni mu congereza nzokwiexprima mu gifaransa puisque projet yanje iri mu gifaransa ego ok tubwire gato iyo competition Miss Golden imeze gute ifise objectif yahe umva ni titre ni izina ni juste Miss Golden Africa ni competition nk'izindi n'abakobwa bakaronka umukobwa azoba golden panda umwaka wose aserukira abandi bakobwa ni nka kujya haba ama competition menshi ama Miss Tourisme Planète ibintu nk'ibyo ego uzotsinda zoronka iki izokumarira iki wewe uzotsinda zoronka couronne ivala $5,000 hamwe na $3,000 y'agashimwe hamwe n'imodoka ego wow twizeye ko ibyo byose biri mu kuza mu Burundi ari mu Burundi bien sûr none niki wosaba abarundi bagufashe muri competition ugiyemo kubera ko ni igihugu ugiye userukiye si wewe en tant que Nasra niki usaba Uburundi n'abarundi icyo nusaba abarundi n'abarundi ni ukwera kudushigikira cyane tw'abakobwa tumaze iminsi tuja guserukira igihugu mu mahanga kuko ni kukimenyekanisha icyo nubasaba ahanini ni kudutora kuntora amavote yanyu arakenewe ego cyane bavota gute bigenda gute uja kuri page ya Miss Africa Golden hama haba hari ifoto yanje ukacushira jeme ku ifoto yanje hama ugakomanta canke hakaba hariho n'indi link iri hejuru ya hepfo y'amabiyo niho ucujayo hama ukacutora Burundi kuko deja bahanditse ko Burundi utora igihugu si umuntu utora igihugu yego byose biri kwa ma inscription yose okay ku mavote menga barapeya hajya kwijya site hari amavote electronique barapeya vote imwe ivala 3,000 mu mahera y'amarundi yego okay mugabo n'abantu badashaka kuronka amahera murumva ko mushaka kuvota kuri Instagram kuri konti ya Miss Golden mu amavote menshi kandi amavote arakonta barundi kazi twakeneye amavote okay turashitse kuri aeroport rero Nasra agira afata indege agende izomushikana mu gihugu ca Nigeria mwumvise ngene bavota please barundi kazi twakeneye amavote yayo Nasra bon voyage merci ko watwishuye kubazo vyacu merci namwe cyane gose ndabashimiye okay bon tukifurije ibihe vyiza bandanye uduza idarapo y'igihugu cacu en tout cas on est fiers ngendo bizi abarundi turi inyuma yawe tuzogushigikira nkuko vyamye murakoze okay bye bye Isana Media.